nk'uko bisanzwe ni kuri ya shene mukunda yitwa icyongereza cyoroshye. Uno munsi tugiye kurabira hamwe twababwiye buriya ko kuri shene mukunda icyongereza cyoroshye turiga inyuma kwiga icyongereza kugira ngo twihuze n'isi muri rusangi, tukongera kandi tugacisha ko n'ibiganiro byaba ngombwa tukumva ama interview agiye kuko batandukanye. Uno munsi ijambo riri kuvugisha benshi buriya abantu bose bahanze amaso ijambo ryavuzwe na nyine cyubahiro mu kiganiro cyabaye. Bo siri ijambo bujambo ahubwo ni ikiganiro cyabaye hagati y'umunyamakuru yarongiswe na TV5 Monde, aho kwa rukubaza ibibazo rero babaza ku gihugu cy'u Burundi. Yavuze ngo iki bicuranye ngo iki ibibazo byabajwe n'ibihe, ariko banza mukore subscribe ngo tuduge ku ijambo twitunze tumeze neza. Reka twumve ngo hayazwe ikiro neza neza. Le Burundi. Ati rero Uburundi uko bigaragara aho ndetse bugiye kurondera kandi ukuntu bugiye gukora gahunda zabo neza. Une importante crise économique. Aho igihugu cagiye gica mu bibazo byinshi by'ubukungu y'Ibujumbura. En marge de cette aho bagarutse kandi kuvyerekeye naho kubakeneye gushora amafaranga ndetse mu gihugu kugira ngo babashe gukora business zitandukanye. Aho ndetse habaye ikiganiro rero aho umukuru wa leta y'u Burundi yasubiye ku bibazo vya politike ndetse n'iby'ubukungu mu gihugu, aho twarungitse uwacu adasanzwe bita Mariam kugira ngo ahate ibibazo umukuru w'igihugu mu kiganiro bagiranye. Entretien avec le président Evariste Ndayishimiye, ni kiganiro bakoranye le journal Afrique. Bayazi kirero 5 monde. Première question de ikibazo cya mbere fise mu myaka ibiri heze igihugu cyawe cyaciye mu bibazo by'ubukungu bitari bigere iboneka, ibiciro by'ibintu by'ibanze mu gihugu biraduga kandi uravye neza n'igitoro cyaragiye kiratumbagira igiciro. Ikibazo ni gute Uburundi na leta yabigiye gose ukemura icyo kibazo? Leta yagiye ukemura ikibazo cya ciduzwa y'ibiciro vya buri kimwe ndetse n'igitoro, mugiye kubikemura gute ibyo bibazo mwagiye muhura navyo? Kuko biri kose bijya mwarateguye imeze yo muzingo muvugane ku bibazo bihanze igihugu. Ibyo mweje kuvuga mu kanya burya mu by'ukuri muri kubivuga kubera mutazi Uburundi neza, mutegereza kumenya Uburundi mbere yuko mugaruka kuri ayo majambo. Twebwe Uburundi mugoye kumenya ko ari igihugu mukwiye kumenya ko Uburundi ndetse ari igihugu cyaciye mu bibazo bikomeye kandi bibabaje cyane, kandi Uburundi burya bufise amateka yuzuye amakimbirane hagati y'abanyagihugu. Ariko ayo makimbirane ubu yararangiye pe. Abarundi buriyo baramaze kwiyunga, ni bamwe basigaye bihuza. Uhereye 2005 burya la période de reconstitution cyari igihugu cyo kungira kandi kubaka ikibano cyacu muri rusange cyari cyarasenywe. Urabona gose ni igihugu cyatangiye kwiyubaka uhereye 2005 en 2015 maze 2015 il y a eu un complot ico gendetse habaye umugambi fabriqué en coup d'état wo gutunganya ihirika ry'ubutegetsi, gutembagaza ubutegetsi bwari buhari. Et après avoir échoué, inyuma yo kunanirwa ndetse gutembagaza ubutegetsi, twebwe twatangiye guhura n'ibihano bitameze neza kuvuga ibihano baduhaye ndetse vyari ibihano bitabereye pe. Twarabonewe muri make unfair sanctions, a subi des sanctions injustes, alors que Burundi a subi des sanctions injustes. Ni kuvuga ngo Burundi bwahuye n'ibihano bitari ngombwa pe, ibihano vya kutubonera vyakabonero muri make. Encore un pays fragile, cyari igihugu ndetse cyoroshe atabidasanzwe, cyari kiri igihugu ndetse kicyoroshe fragile, yishobora muri make n'ivya bintu wengenga nyene utaye hasi bimeneka. Kuvuga niho tukiva mu kwiyubaka, ntituratsimbatara neza ngaho onye batunganya kudeta iranse kwiba baduteye mu bihana abanyamahanga abanyaburayi. Urumva gose bijya bari bihana bitari ngombwa kandi bijya biciye gose mu kutubonera by'akarenganya muri make. Suite à ces sanctions aussi, kuri ibibazo rero Uburundi bwarongeye kandi ubwisanga mu kibazo cya coronavirus ya 19 COVID-19. Inyuma y'icyo kiza rero twabonye kandi intambara yo muri Ukraine. Ibi byose rubijya byagiye bigira ingaruka mu Burundi bwacu. Ntitwovuga yuko Uburundi connaît beaucoup de difficultés, buriko burana ibibazo byinshi gose gusoma iby'abando ya nk'urugero tuvuge kuvyerekeye des produits de première nécessité. Reka tuvuge gose vya bindi bitunganywa imwe vya mbere nyene. Une augmentation des prix ariko baratubiye gose ngo ibiciro bikomeje kuduga mu gihugu. Ibiciro burya dans la région, c'est le pays où la vie est moins chère. Burya mu Burundi mukwiye kumenya ko ari cyo gihugu ndetse aho ubuzima buzimbutse pe. Allez demander genda mubaze abantu bose un kilo d'ori, genda mubaze ndetse ikiro cy'umuceri mu bihugu bibanyi, muraza kumenya aho ubuzima aho bugeze kugira ngo mumenye ko iwacu mu Burundi ariho hantu honyine tugifise umutekano b'imirire tukicihaza mu mirire. Ikibazo rero cy'ubuzima, la vie en général, ubuzima gose muri rusange
Si vous parlez de pénurie de carburant, nimwavuga ngo igitoro kiriho kirakya ni gike cyane mu gihugu vous savez que le Burundi ikina y'igitoro est un pays enclavé. mukwiye kumenya gose burya ko Uburundi ubwabwo hari igihugu nyine tuvuga ngo hari ibitoro bivayo Et qui a connu des conflits où la politique énergétique n'était pas là. kandi mukwiye kumenya ko Burundi bwawe n'ibibazo ku buryo usanga mu makimbirane yagiye yarangwa n'igihugu kenshi na kenshi burya aho tuvuga ngo ibintu vyerekanye gose n'imbaraga ni kuvuga energy ni ibintu rwose bitahoze biri ngaha muri iki gihugu burya murabizi Aujourd'hui, les stockages se trouvent à Dar es Salaam. bivuze ngo ububiko bw'ico gitoro buri muri Dar es Salaam N'est pas Tanzanie aujourd'hui parce qu'on avait bivuze ngo kandi mu bubiko ntiburi Bujumbura oya buri muri Dar es Salaam buriya pas prévu. On n'avait pas prévu cette politique ntitwari twarapanze ndetse iyo politike yuko hazogera igihe igitoro rwose gikene de l'énergie. Mais ça veut dire quelle solution vous... ariko turabaza nikihe gisubizo mufise Maintenant, nous sommes ubu rero turiko turabitunganya neza dushaka ibisubizo d'abord bwa mbere vont constituer des stocks stratégiques dukwiye kubaka kwanza ahantu twubika ivyo bitoro ici à Bujumbura. hani Bujumbura nyine Pour cela que vous avez vu niyo mpamvu rero mwabonye kandi train de contacter les investisseurs. turi guhamagaza rwose ndetse abantu b'abashoramari nyine bazi bamena amafaranga mu gihugu kugira ngo tubike igitoro neza Presque un an, ariko umwaka urikubise mais les frontières avec le Rwanda. mwarafunze kandi umupaka n'u Rwanda umwaka wose urikubise buriya Est-ce qu'on peut s'attendre à une none amélioration se twokwitega ko umubano ugiye kumera neza hagati y'Uburundi n'u Rwanda muri situation ya diplomasi nyine Pour fermer les frontières. rega se twaba mbere twubuye umupaka buriya nako si n'ubwa mbere Les putschistes ont fui vers le Rwanda. igihe ndetse abashitse guhirika ubutegetsi kubutembagaza bahunze Fermer les frontières. nico gihe twafunze umupaka mbere En 2020, muri 2020 je voulais montrer nagomba kwereka que j'ai. yuko ndi umuntu mwiza ku buryo nkeneye gukemura ikibazo nakoze uko nshoboye Et j'ai entamé le dialogue. nubwo imipaka iba ngombwa ko dutangura kandi kuja mu vya politike tuyage tuja mu biganiro n'u Rwanda avec le Rwanda. n'u Rwanda pe On a fait un dialogue, twarakoze ibiganiro rencontre. tugira imibonano turahura Et le président rwandais acceptait réellement maze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yemera neza buri kimwe de remettre ces politiques yemera ko aduhereza rwose abagombye guhirika ubutegetsi burundaises. bacirirwa urubanza bwa mu Les Burundi équipes techniques qui se sont ariko rero haje ama ekipe rwose yagomba kubikemura mu buryo bwa tekinike nyine de 5 fois. bahuye hafi inshuro zirenga zitanu D'accord. batangura rwose kumvikana baremeranya Il s'agit nyuma d'appliquer. hari hasigaye gusa gushira mu ngiro ibyo twumvikanye C'est là où c'est difficile. aho niho ndetse byatangiye kugoranira Maintenant, ubu rero malheureusement, kubw'inabi au moment où ils refusent de remettre ces politiques, igihe banse kuduhereza rwose abo bantu bagombye guhirika ubutegetsi ils organisent le terrorisme au Burundi. bivuze ngo abo bantu bagombye guhirika ubutegetsi bugiye bari barateguye ndetse icyo bita iterabwoba mu Burundi bari barateguye ndetse icyo bita ibikorwa by'ubwiyahuzi nyine Se sont infiltrés, bari barinjiye rwose bavuye mu Rwanda baza mu Burundi tué des gens, bica abantu ga fait des actes, des crimes terroristes ici bakora ibikorwa ndetse n'ivyaha by'ubugizi bwa nabi by'ubwihevye au pays. Donc vous accusez le Rwanda bivuze ngo muri kwagiriza u Rwanda d'attentat terroriste yuko ndetse aribo bakoranye n'abiyahuzi n'abihevye nyine seul Burundais. Parce mu Burundi venez du Rwanda, ariko bavuye mu Rwanda planifier le Rwanda, c'est le kandi vyapanzwe mu Rwanda qui les entretient, qui les entraîne. ni nawe ndetse mu Rwanda niko rwagiye rubatoza niko bagiye rubakurikirana buri kimwe urumva ruramenyereza Ils s'infiltrent du Rwanda. bivuze ngo bavuye mu Rwanda bazino Alors, pour sécuriser les citoyens burundais, kugira ngo duhereze umutekano rero abanyagihugu b'abarundi était obligé. byabaye ngombwa ko dufunga imipaka rero Le Rwanda montre ça. kugeza igihe u Rwanda ruzotwereka ko guyiteguriye rwose De l'accord. kutwereka ko dukwiye kugwizera Était- kugira ngo twumvikane ivyo twasezeranye et- ari byo qui a été décidé entre nous, ari nabo vyagomba rwose guhitwamo hagati yacu entre nos équipes techniques. bivuze ngo twebwe abakuru b'igihugu tumvikanye rwose tugashira ekipe zacu kugira ngo zibikurikirane Que le jour où ils vont remettre ces putschistes, aho umunsi bazogarukana rwose abagombye gutembagaza ubutegetsi on ouvra pour les remettre. ico gihe tuzokongera kandi tugura imipaka imiryango tuyugurure kandi imiryango iracugure buri Le problème n'est pas au Burundi. ikibazo rega ni kiri mu Burundi Le problème, c'est ikibazo ni là-bas. kiri hariya pana twebwe Le Burundi kiri kugwa a été régulièrement pointé du doigt sur la question des droits de l'homme. ariko Burundi rwose bakomeje kubutunga urutoki ku bibazo rwose byo kubangamira agati y'akazina muntu sibyo J'aimerais vous demander nkeneye kumenya wenda babaze aujourd'hui uno munsi le bilan de votre gouvernance en termes de liberté et notamment celle de la... muvuga iki mwebwe ku bintu byo guhereza abantu kwigenga gukwiriye bisanzure D'abord, je vous dirais que mu Burundi bwa mbere le babwira Burundi, c'est le pays le plus iyo ku Burundi arico gihugu cya mbere kirimo abantu bibohoye pe bisanzura
Ici au Burundi, vous avez droit de critiquer. aha mu Burundi burya mufise uburenganzira bwo kunenga bwo gutora kanenge nyine. Vous avez le droit d'atteindre les autorités. Burya mu Burundi bafise uburenganzira bwo kugira ku bategetsi. Je vous dis que c'est peu de pays Jewe où ndababwira ko ari ibihugu bike les citoyens peuvent accéder au téléphone du président de la République. aho ndetse no kubwira ko ari ibihugu bike muri iyi si aho ndetse umunyagihugu bafise uburenganzira bwo guhamagara umukuru w'igihugu kuri telefone ni ibihugu bike pe. Quand il y a un problème, on m'envoie directement un message. Urabona iyo hari ikibazo banwikira ubutumwa message ikangira ku bibazo umunyagihugu ari kunwikira ubutumwa umukuru w'igihugu Et puis on résout le problème. ma tugakemura ikibazo maze kubona ubutumwa. Nous ne sommes pas au paradis. Twebwe turi muri paradizo buriya. Des conflits entre les individus peuvent exister. Burya rero ayo makimbirane n'amataki hagati y'abantu hashobora kubaho. Peut-être les gens, parce que le Burundi d'aujourd'hui, c'est le Burundi d'il y a longtemps. Ubwo rero ugomba kumenya yuko ndetse abarundi nako Burundi bw'iki gihe butandukanye rwose n'ubwa kera bigeze kubaho biratandukanye cyane. Mais je sais que il y a Ariko ndazi ko des internationales. Si le Burundi hariho ndetse icyo bita kutwizera mu rwego mpuzamahanga a été élu membre du Conseil des droits de l'homme et des Nations bivuze Unies, nimba Uburundi bwaratowe bukaja mu kanama gaharanira gusa agateka mpuzamahanga ka kiremwa muntu c'est parce qu'ils savaient très bien que ni ukubera babizi neza yuko ndetse mu Burundi ndetse hariho uburenganzira bwa bene gihugu uburenganzira bwa kiremwa muntu. Par exemple, comme Amnesty International, Human Rights Watch, ce qu'ils disent, c'est de la fabulation. je vous Ariko dis, burya ibyo bavuga muri Amnesty International burya ugira umbwire ko ari ibintu bari kubarahimba bo ku bwabo. ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Parce Ibyo bavuga n'ibinyoma muri Amnesty International buriya bariko barabeshe ibyo bavuga ku Burundi burya. et vous savez, ce sont eux qui étaient des propagandistes et des putschistes. Kandi murabizi rwose abanyene babitoniye ngo ni Amnesty International nibo batanguye propaganda icengeza amatware muri 2015 mu gwirika ubutegetsi nibo babitanguje bagomba gwirika ubutegetsi bari Un buhana. exemple. Reka ndaguha urugero ndaguha akarorero. Nous avons remarqué qu'il y avait une très grande population dans les prisons. Twabonye ko hariho abantu benshi mu magereza Et on a décidé de voir comment désengorger les prisons. twabonye ko ninye tumaze kubona ko hari abantu benshi muri gereza mu Burundi mu dusho twabonye ko dukwiye gose gutuma abo bantu tubakura muri utwo mu gasho nyine tubabohore tubakureyo kuko twabonye hariho ubwinshi bw'abantu. On a libéré plus d'entiers. Umva twarekuye muri gereza tubakura mu gasho mu ibohero muri make hafi cya gatatu Prisonniers. icifungwa turakirekura. Est-ce que vous pouvez accepter de libérer environ 5000 prisonniers Ariko ko mwokwemera kurekura imfungwa zaba zishika 5000 tant que vous savez que les droits de l'homme sont violés? kandi muzi neza yuko hari amabwirizwa nako amategeko aharanira hagati y'akazi na muntu rwose ariko arasenya ariko acibwa kubiri. En tout cas, aujourd'hui, si vous commettez un crime, Uno musi ukoze icyaha vous êtes poursuivi et murakurikiranwa vous êtes jugé. maze mugacibwa urubanza. Je voudrais qu'il n'y ait plus de prison. Jewe rwose burya igihe cyo ngomba ni kubona ko atatundi dusho twokubakwa muri iki gihugu Au Burundi. mu Burundi. Mais nous ne sommes pas au paradis. Ariko ntabo turi muri paradizo. Les criminels existeront Abanyavyaha babaho kandi bazamaho nibaho. toujours, mais quand même, Ariko heureusement qu'il n'y a pas de prisonnier qui n'a pas de dossier aujourd'hui. icyiza nuko atamfungwa n'imwe idafise idosiye iyanditswe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Bivuze ngo nta gupfa gufunga umuntu gusa uko wiboneye oya umuntu wese burya afungwa kubera hariho idosiye imukurikirana ntibapfa gufunga umuntu. None baza ko twafunga izo mfungwa nyinshi zingana uko wonye hamakaza umbwira ngo ntiduharanira hagati y'akazi na muntu mu gihugu turagaharanira cyane kandi biga turakubahiriza niko kuri ku buzima. Ni ijambo yariko arishura uyu munyamakuru muri TV5 Monde ariko mukora subscribe mwabantu byo dushimisha kurushaho. Nuko bimeze. La protection. Twebwe turi muri gahunda yo kurinda agateka kaze na muntu nta kindi.